Mahoro kuri mwebwe mwese mwashimye gukurikira bino biganiro bice kuri televiziyo Isanganiro kaze murano makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ibanki nkuru y'igihugu yasohoye itangazo aho imenyesha ko ihagaritse vy'imfata kibanza yandikwa muri iyo banki y'udushira hamwe tw'abanyagihugu two kwiziganiriza no kugurana natwo mu mugwi witwa uwa kane. Murumva insiguro zitangwa n'umuyobozi ajejwe kugenzura amashira hamwe agira urudandazwa rw'amafaranga mu Rumonge. Kuva kuri uyu wa kabiri birabujijwe ko hasubira kugurishwa ibigori bitoto kumbabura no mu masoko atazwi ico kimwe no kugurisha isombe umuntu adafise uruhusha rwa nyumba 10 bakaba ari ingingo yafashwe na buramatari mu ntumbero yo gukingira umwimbu. Muraza kubikurikira mw'idonido ryano makuru twabateguriye. Ndasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi. Ngo nta terambere rishoboka atabumwe buri mu banyagihugu, bikaba vyavuzwe na Elias Sentamba umwigisha muri kaminuza inyuma y'inama yo guhanahana ivyiyumviro kubijanye n'ubumwe bw'abarundi. Ikiganiro categuwe n'inama y'igihugu ijejwe ubumwe no kunywanisha abarundi mu ndwi yahariwe ubumwe bw'abarundi. Akavuga ariko ko abarundi bageze kure mu bijanye no kunywanisha. Tukaraba ingene amatora y'igihumbi kimwe n'amajana 1993 yabaye, intambara twaciyemwo z'utavanako, amatora y'ibihumbi 2005, amatora y'ibihumbi 2010 na 15. Murabona ko haragiye mwarimo tunengenenge tugeranya n'ivyago twaciyemwo imbere ya korida rusha. Dutera imbere gato, dutera imbere mugabo bidusaba ko tuzotera imbere cyane kugira abantu biyumvemo ko ari abarundi imbere ya vyose, bumve ko ari abarundi imbere yuko bibaza ko ari abahutu canke ari abatutsi. Murumva yuko rero intambwe iracahari mugabo uyu munsi hasumba ejo. Twokora ibishoboka yuko ejo hazoza hasumba uyu munsi. Buhoro buhoro tukazura igihugu cacu, abana abapfasoni n'abagabo canke abashinga ntahe b'indyamunyu bashira imbere ubukerebutsi, badashira imbere ubwoko bamukamo. Ibi biganiro kubera ababikwiranye imbona nkubone ari bake, no babahanura yuko ibiganiro canke n'ibindi bo bizobicisha muri mwebwe abamenyesha makuru kugira ngo abarundi bose mu ntara zinyuranye bazomenye icavuyemwo kugira nabo bisuzume bagikubita agatima mpembero bamenye iyo baje bava aho bageze niyo batera bagana. Aha igihugu cyose kidafise ubumwe kiba kimeze nk'ubaka inzu yubakiye ku musenyi atamushinge, kuko nk'igihugu kidafise ubumwe abagwiza tunga vamakungu ntibaza kuhatuganiriza ibikorwa na bene igihugu baco. Habaye imvururu baca bahungisha amafaranga, n'umugwiza tunga ntashobora kubaka ihinguriro ry'amasima, ntashobora kubaka ihinguriro ry'amasotomate, ntashobora kubaka ikintu na kimwe gisaba amafaranga menshi mu gihugu cama kigwa mu kaga haciye imyaka 10. Urumva yuko iterambere rifise umushinge ku bumwe, rifise umushinge ku gihe igihugu gifise akaramutima ku bwene igihugu bufata bya bintu gifasa bita nation. Urumva neza yuko ubumwe bw'abarundi ni shingiro ntarengwa, ni shingiro rifata kugira iterambere riyize igihe imvururu ziba zivugwa nko mu migani yakahise. Nari babwiye mu ntango zano makuru ko ibanki nkuru y'igihugu yahagaritse vy'imfata kibanza yandikwa ry'udushira hamwe tw'abanyagihugu two kwiziganiriza no kugurana natwo mu mugwi wa kane. Mw'itangazo ry'iyo banki ryasohowe na Prosper Ngendanganya, umuyobozi ajeje kugenzura amashira hamwe agira urudandazwa rw'amafaranga, yamenyesheje ko utwo dushira hamwe duhamagarirwa gukora ivy'amategeko aturekurira ninko kwakira intererano z'abanywanyi. Twisunze itangazo ryo kuwa 15 Kakaro w'ibihumbi 2022 ryahamagarira udushira hamwe tw'abanyagihugu two kwiziganiriza no kuguranana, tukihweza kandi ingene utwo dushira hamwe tutubahiriza ingingo zitugenga ziri mu itegeko inomero ubusa rimwe
agakwego 2018 gerekeye ibikorwa byo kuziganya no gutanga ingurane ntonto mu bijanye n'ibyo turekuriwe gukora. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi iramenyesheje abanyagihugu bose muri rusangi na cane cyane utwo dushira hamwe ibi bikurikira. Yandika mu banki nkuru y'igihugu y'udushira hamwe tw'abanyagihugu two kwiziganiriza no kugurana two mu mugwi wa 4 rirahagaritswe by'imfata kibanza. Amadosiye yamaze gushika mu banki nkuru y'igihugu imbere yuko iri tangazo risohoka azoherahezwa. Udushira hamwe tw'abanyagihugu two kwiziganiriza no kugurana tumaze kwandikwa ni banki ya Repubulika y'u Burundi duhamagariye gukora ibyo amategeko aturekurira vyonyene, navyo bikaba ari ukwakira intererano z'abanywanyi batwo kandi tukabaha n'ingurane hisunzwe amasezerano bagiraniye. Ntagashira hamwe na kamwe ishira hamwe na rimwe canke umuntu numwe arekuriwe gukora mu buryo ubwo ari bwo bwose ibikorwa by'amabanki canke ivy'amashira hamwe yo kuziganya no gutanga ingurane ntonto atabiherewe uruhusha ni banki nkuru y'igihugu. Uzofatwa yabirenze ko azohanwa hisunzwe amategeko y'u Burundi agenga ico gisata. Turabandanya nano makuru twabateguriye. Igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa kabiri niryo sango ritangwa n'ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge BBN kugira ngo abakoresha amacupa akoreshwa ubugira kabiri bazobe babihagaritse mu gihugu cyose. Byashikijwe kuri uno wa 4 n'urongoye ico kigo mu kiganiro n'abamenyesha makuru Severin Sindayikengera agasaba abafise bose ivyo bahingura kwijukira gukoresha amacupa ameneka. Waratanze amezi 6 ku bantu bakoresha ambalage de récupération bari mu isoko bajya bashiramwo amamesa, bashiramwo amakoto, bashiramwo ibindi, hajya bobo ntibabimenya. Ubwa mbere na mbere amacupa de récupération ntabayogeje. Ubwa kabiri ivyo bashiramwo abantu bize biochimie alimentaire, l'oxydation des lipides. Harabuze usanga amavuta amaze ngahinga rimwe amahinga abiri hatanguye kuzamo imirongo yera. Uzi ukononekara kwa mavuta acha bimenya l'oxydation des lipides. Niho hava izi za cancer. Twarateye imbere cyane. Mu ntango y'ibihumbi 2 ndavyibuka neza. Amavuta yose yafungurwa mu gihugu cy'u Burundi y'amamesa yava mu bice bya Rumonge. Rero twari twatanze ikiringo cyuko gushika itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri ibihumbi 2023 tutazosubira kubona abantu bariko barakoresha mu masoko yose y'igihugu bashira ibintu byabo muri ajya amacupa akoreshwa ubugira kabiri. Ivyo tubigira tuzi igituma ayi wacu i Burundi cyane tuvuze amacupa akoza kabiri utubona ajya amacupa ya kintu tubona ya kwavi canke kandi niki ari amacupa menshi cyane ari ngaha abantu barayatekezamo amamesa barayatekezamo iki n'ibindi ajya amacupa yavuyemo amazi ajya ku iyo tariki ategerezwa kuva ku isoko. Aya macupa ya Henke ari bashyiramo amaji niki n'amacupa ya récupération. Tumaze igihe kininiya abakoresha ayo macupa arimo ya récupération bashyiramo amaji cyangwa bashyiramo ibindi nta certificat tumaze imisi tuba bivuga yuko batashyira ku isoko. Amakuru tuyabandanirize mu ntara ya Rumonge aho kugurisha ibigori bitoto kumbabura no mu masoko atazwi cyo kimwe no kugurisha isombe badafise uruhusha rwa nyumba 10 bibujijwe muri yo ntara ya Rumonge
kuva kuri uyu wa 31 Nzero umwaka turimwo. Ingingo yafashwe na buramatari w'intara amenyesha ko ari mu ntumbero yo gukingira umwimbu w'ibigori n'uw'imyumbati iruhande yuko vyibwa mu mirima, ariko abari basanzwe bafashijwe n'ubwo buzi buto buto bakora nk'abagurisha ibigori bitoto barihebuye. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Erega ngaho ubuzima burahagaze kandi ngiye kugwa mu bana kandi ubuzima bahagaze frema burahagaze bwose. Umwiheburo ni wose kubari babeshejweho no kotsa ibigori. Aba bakenyezi bavuga ko byatuma baterera mu muryango. Ifasha ndio bya ibintunze ndio ndaronka mona karasiyo ndose mu byo bibiri canke ico gihumbi ndagwa mu bufu umugabo wanje narose twaca duhuriza hamwe. N'ubu ari mu bihereza ikigori cokeje avuga ko byafasha. Muri restaurant naho woje ufise ibihumbi bibiri ushaka guhaga mwako kagori ukari kaguze k'amajana 5 amatara bandanya ari karaza by'ukuri bari bakwiye kubisubizaho abantu bakabandanya kuba barisumamwo kugira ngo turegera imbere na gatonyi. Uyu mukenyezi yari kagurisha ibigori bitoto vya nyuma ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu kubera kumenyesha iyo ngingo atevye muri quartier Birimba y'igisagara ca Rumonge. Nawe nabona uko bigiye kugenda. Erega ngaho ubuzima burahagaze kandi ngiye kugwa mu bana kandi ubuzima bahagaze frema burahagaze bwose. Abo bose basaba ko iyo ngingo yobangirwako. Ibi bintu byadufasha cyane bidutungiye umuryango nka benshi tureza abana abo bana no kuvuga hano twakura karasi mu gihe turanguye utwo tugori tukadushikana ngaha twarangurwa nabo bose bo kudusite hanyuma tukaronka agafuka abana nta kindi gikorwa twagifise dukora n'iyi kuri twasanga buramatari kabisa ko yogira icakoze kuko abavyeyi bariko barifasha mu tutungo kotsa ibigori bari babayeho buhoro buhoro kuko ibintu byose ubu byabaye nabi bya yase. Muri restaurant naho woje ufise ibihumbi bibiri ushaka guhaga. Ihabo baganya hari n'abandi babona ko ari ingingo ije gutuma igiciro c'intete z'ibigori gikoroka ku isoko. Igiciro c'intete ukigeze kuri 2,400. Ubukira kigori kimwe ajya ni ibigori cyane byandi ibihumbi 2. Ugiye kugura kumbabura kimwe kigura 700 800. None byose dufuma bihunguka bikaja mu isoko bagatukuriza ibeyi y'intete kuba dusuma intete. Ingingo mwe niyo ku bigori bitoto n'isombe yari yarafashwe mu ntara ya Rumonge haraheze umwaka ariko akaba atakinini yahinduye. Amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi ni hano duciye tuyasozerera. Abandi bashimiye mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira, ndabifuriza no kubandanya muryoherwa n'ibiganiro bica kuri televiziyo Isanganiro.